bariko baradutega amatwi bari mu gisagara ca Bujumbura, bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Irijwi muri ko murumva ni rya mw'ishengero Archade aje mu kiganiro bitwa igihe cyo gusenga. Igihe cyo gusenga ni kiganiro muzohora mukurikirana buri wa kane isaha 12 z'umugoroba hamwe n'isaha 6 z'agatondo ku munsi w'Imana kugera isaha 1 y'agatondo. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, Imana nyina mahoro ibagenderere. None rero uyu munsi tuje gutanguza kino kiganiro hano kuri no radio CDO akazi n'akazi. Nagira ndagusabe ubwire mugenza wawe ati umviriza ikiganiro igihe cyo gusenga cyo cy'ishengero ryo kuyana no kurukira muri Yesu Kristo rikorera kumubone. Mvuze ngo kumubone nuko ari kibanza gishasha ishengero rigiye kuguriramwo igikorwa c'Imana kumubone. Yesu rero abagire neza, Imana ibaha umugisha, Imana nibagire neza. Turi kumwe na mwere data hano, reka rero atwibwire avuge izina ryiwe hanyuma duce tubandanya n'igikorwa c'Imana. Kazi nitwa Bigirimana Gerard, nkaba nsanzwe mba kumubone nyene. Turabaha ikaze mwese, kaze. Reka rero Gerard asenga Imana, asengera ijambo ry'Imana tugiye kumva, hanyuma namwe turabaha ikaze. Kaze Gerard. Mana yacu, Mana yo mwijuru, wewe turagushimiye data wa twese utugejeje ngaha muri iki gihe n'aya masaha. Niwe wakunze ko tuva muhira, niwe wakunze ko tuva aho twari turi data wa twese, niwe watugejeje ngaha. None Mana yacu, ibi bikorwa turimwo Mana turabiguhaye, turakweretse data buja ijambo rigiye kuvugirwa ngaha. Ni wewe nyene cyubahiro tuza kuvuga, ariko biciye kuri wewe mwami. Mana yacu nyene cyubahiro, turagusavye ibyiza byose tuza gukorera ngaha, ibikorwa tuza gukorera ngaha, iri jambo tugomba tuvugire ngaha, ni wewe urishira mu byiza byose mwami Yesu Kristo. Turakwinginze umuvuga butumwa agomba avugira ijambo, uramuha ukwivugira, uramuha ugutahura, uramuha ukuvuga data buji ijambo ryawe uhoraho nyene cyubahiro. Turakwinginze umwanya wose tuza kumara ngaha, turakwinginze ibikorwa byose tuza gukorera ngaha twame turi kumwe nawe, ari wewe data buji ubibamwo, kuko tutari kumwe ntacyo twokwishoboza, tutari kumwe ntacyo twokora, ariko kubw'ububasha bwawe, kubwo ingufu zawe Mana yacu, turakwinginze utube hafi kubikorwa byose mwami Yesu. Turakwinginze ko byose uza kubidufashamwo, turakwinginze data buja kari uduha gutahura umurongo uwari we wese. Turaguhaye ikaze na karibu ngahi wacu, turaguhaye ikaze ngaha kuri radio aho turi hose. Ibyo byose turabigusabye kubwa Yesu Kristo Imana yacu, amen. Turashimye rero Imana data wa twese kuri bwa mwene data aje kudusengera kugira ngo bikunde tubageze ko ijambo ry'Imana. Tugiye rero gusoma igitabo ca mbere c'abami ibice 8 umurongo wa 54 tugire ku murongo wa 60. Ijambo ry'Imana riravuze ngo reka nsubiremo igice ni 8 umurongo wa 54 kugera kwa 60. Ndanzi y'amajambere avuze ngo Salomo ahezagira abantu atanga nibimazi. Nuko Salomo arangije gusengesha ayo majambo yose no kwinginga uhoraho, arahaguruka ava imbere y'igicaniro cy'uhoraho aho yamye apfukamye, agaranzuye amaboko ayatumbereje mu ijuru. Arahagarara asabira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli umugisha, avuga n'ijwi rirenga atuhoraho ahimbazwe, ahaye impore abantu biwe b'Abisirayeli nkuko yabasezeraniye. Nta jambo na rimwe ritashitse mu byiza byose yasezeraniye mu kanwa ka Mose umusabyi wiwe. Uhoraho Imana yacu abane natwe nkuko yabana n'abasukuruza bacu, ntazaduhebe ntazadute, ariko imitima yacu yame ayigarukanako kugira ngo tugendere mu nzira ziwe zose
twitondere ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe n'amateka ashinzwe ibyo yageze basogokuruza bacu. Kandi ayo majambo yanje ningingiye uhoraho ndi imbere yiwe, uhoraho imana yacu aze yame ayibuka ku murango no mw'ijoro, kugira ngo andoranirize ibyanje je umusabyi wiwe n'iby'abantu biwe b'Abisirayeli, kubihora biba ku munsi n'umunsi, ku munsi n'umunsi, kugira ngo amahanga yose yo mw'isi amenye kuhoraho ariwe Mana atayindi. Amen. Imana data wa twese nibahezagire. N'aya majambo dusomye muri kino gitabo ca mbere c'Abami ibice 8 ku murongo wa 54. Aya majambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo, canke umwami Salomo, reka ndamwitwe umwami kuko yabayeho aganza Isirayeli. Yabaye umwami agira gatatu. Hatanguye uwitwa Sauli, hasubira Dawidi, hacasubira Salomo ariwe muhungu wa Dawidi. Rero uyu mwana canke uyu mwami Salomo yari yaravuzwe ko n'Imana kuva nyina akimutwara, canke Salomo yaravise isezerano ryo kuzoba umwami kuva akiri muto. Rero Imana yari yarasezeraniye na Dawidi, iramubwira ngo mu rugo rwawe ntaho hazigera habura uzogenda aganza, canke uzogenda ingoma yawe sinzoyiha uyundi muntu. Mu rugo rwawe hazoboneka umuntu azogenda aja ku ngoma kubwo kunyubaha. Dawidi rero agendana iryo sezerano, nico gituma mubona Imana yaciye ihagurutsa Salomo. Inyuma ya Salomo yarahagurukije uwitwa Rehobowamu umuhungu wa Salomo nyine. Rero aya majambo Salomo ayandika canke ayavuga yarahejeje gusenga. Iki gihe mwibuke kandi Salomo niwe yubakiye uhoraho ingoro yo gusengeramo, yubakira urusengero uhoraho rwo gusengeramo. Uyu Salomo nyene niwe Imana yatoye kugira ngo yubake uruno rusengero. Bivuze ngo Dawidi ariwe se wa Salomo yaragombye ngo yubake, ariko Imana yabwira ngo wewe ibiganza byawe byuzuye amaraso, ufise ibyaha byinshi, nubwo ungororokeye, nubwo ufise umutima umeze nk'uwo ngomba, ariko hari ikintu kimwe mu biganza byawe, huzuye amaraso. Kandi byari ibyo kuko Dawidi yari yagwanye intambara nyinshi kugira ngo ashikire icyo Imana yavuze. Rero hari ingabo nyinshi canke abansi benshi Imana yari yatumye Dawidi avana mu nzira, bituma rero ibiganza byiwe atoshobora kubakira ahantu hera, atoshobora kubaka urusengero rw'Imana nyene ingabo, Imana yera. Rero ariko Imana yabwira ngo Dawidi we sinkwanse sindanagutaye, ariko ndavise ico nasezerani, ico ngusezeranira, nuko mu rugo rwawe wewe hazoboneka umuntu azokubaka iyi ngoro mu bana uzovyara. Rero uyu Salomo cari igihe cyo kubaka. Amaze kubaka Salomo ngo amara igihe kirekire ariko arubaka, amara imyaka myinshi ariko arategura canke intumbero y'uburyo azubaka urusengero rw'Imana. Rero amaze kururangiza niho yasenga iri sengesho. Isengesho rya Salomo riri kuri iki gice nyine cyo 8 ku murongo wa 22. Niho ari sengesho yasenze ariko arasenga ahezagiriye ingoro. Niho hantu yasenze avuga ngo Mana, umuntu wese w'Umwisirayeli azoza muri iki kibanza agasenga atumbereje umutima wiwe kuri wewe, nubwo azoba yarakoze ibyaha canke Abisirayeli nubwo bazokora ibyaha, hanyuma rero ibyo byaha bakoze bigatuma wewe inyonga zawe zitakibabona, utakiribuka, ariko bakigarura bakaza bagasengera aha hantu. Canke umuntu wese mu Bisirayeli azoba ariyo bihera ari ku mpera y'isi, hanyuma rero uwo muntu agasenga atumbereje amaboko kuri iyi ngoro.
uze wumve isengesho ryiwe muri ico kibanza azoba arimwo, hanyuma umwishure umutabare. Aya majambo rero Salomo arayasenga, atongera iyo ngoro, ayitongera ko aya majambo meza atari ya mitongerano y'abapfumu bagutongera wibaza ngo bariko baraguhezagira, ahubwo baba bariko barakuvuma. Imana nidufashe cyane, kuko nagomba nakubwire mwene data, umuntu agendana ibintu bibiri. Hari abantu bagendana umugisha, hari n'abandi bagendana n'umuvumo. Rero ibi bintu uko ari bibiri kandi byose biva mu kanwa k'umuntu. Urashobora kugenda uri umunyamugisha kubera ko hari abakwitangiye imbere, abavyeyi b'uburyo bw'umubiri, abavyeyi b'uburyo bw'impemu baguhezagiye bakaguhezagira ngo turaguhezagiye. Hari n'uyundi muvumo kandi ushobora kuva icambere, Imana yashobora kuvuma umuntu bivanye n'ibyaha ariko arakora. Kabiri, umuntu arashobora kuvumwa n'abavyeyi bivanye n'amakosa yakoze, kandi umuntu kandi ashobora kugira umuvumo ukomoka ku bavyeyi kubera ko hari ukuntu batigeze bubaha Imana, kubera imana zabo zabaye iz'ibiti, imana zabo zabaye za kiranga, imana zabo zabaye ibigirwamana by'uburyo butandukanye, imana zabo zabaye abapfumu, imana zabo zabaye ivyo nyene bagiye bakora bidahesha Imana yacu Data wa twese wo mwijuru icubahiro. Salomo rero wewe nareko ndavuga kuri uyu muntu sindamuvako, kandi uyu muntu ashobora kwivuma we n'ubwiwe agakora ibyaha bituma avumwa. Rero nibi bintu umuntu agahezagirwa n'Imana canke agahezagirwa n'abavyeyi. Iyo rero umuvyeyi yakwibarutse mu buryo bw'amaraso n'umuvyeyi yakwibarutse mu buryo bw'impemu aguhezagiye, umuhezagiro urafata kandi ibintu bikaja mu bikorwa, bikava muri ya majambo bavuga ahubwo bikaja mu bigaragara vy'umubiri. Ubwo ndiko ndabwira abantu bitwa abana muriko murakora amakosa imbere y'abavyeyi n'amakosa muriko murakora imbere y'Imana, mushatse mugarukirizaho, kuko umuvyeyi wawe arafise umugisha kuri wewe kandi abise n'umuvumo kuri wewe. Ico azatura cose ku buzima bwawe kizokubako. Hanyuma rero reka ngaruke kuri ya majambo. Salomo ariko arahezagira iyi ngoro, arayihezagira, arasubira arayihezagira, yatura amajambo mazima, yatura amajambo y'umugisha. Aravuga ngo umuntu wese arizosenga atumbereye ingoro, Mana uzumwumve. Uyu muntu rero ahavabaza ngo none ko wumvise Bibiliya ivuze ngo Abisirayeli, twebwe biraza kugenda gute? Umva ndakubwire, twebwe abitwa abanyamahanga, ico gihe Yesu ataraza mu isi tutari tuzwi n'Imana, twari twitwa abatawe, twari twitwa abari kure, batagira isezerano ry'agakiza, batagira isezerano ry'umugisha. Ariko uyu mwami wacu Yesu Kristo amaze kuza, haleluya haleluya, ico nkundira Yesu, acafata agenda kuvukira muri ba bantu bitwa Abisirayeli nyene. Muga ngo Abisirayeli ntibamwemera kubera iki? Yavukiye mu ruhongore rw'inka. Bo bavuga ngo umwami w'abami niwo kuvukira mu rugo kwa Herode, canke niwo kuvukira mu baganwa ba Herode. Rero uyu Yesu ntibamwemera, ariko kutamwemera kwabo bica biduha twebwe isezerano, abitwa abanyamahanga, abitwa bari barasizwe kure, abari bitwa ngo ntibazwi n'Imana, abari bameze nk'ibikoko ku Mana, kuko Imana ntiyari ituze. Nico gituma mwabona Umwisirayeli kwica umunyamahanga byari birekuwe, byari itegeko, umunyamahanga rero gupfa, kandi Imana ntiyaharura ku Mwisirayeli icyaha yishe umunyamahanga. Hanyuma rero uyu mwami wacu Yesu arabiraba Yesu aravuga ngo ntibikwiriye ko umuntu yitwa Nsengewera Archade, kubera ko mu gihe kizoza azoba ahagaze kuri mikro yo kuri radio CDO akazi n'akazi, ariko abwira ubutumwa amahanga, igihugu cyose cy'Uburundi ariko akibwira ubutumwa, ntibikwiye ko yopfa rubi. Uyu muntu ndagomba ko arokorwa. Acerwa ngo na Gerard nuko nawe ishire muri ico kibanza cawe, kuko sinkuzi izina uri kurankurikirana, ariko ico nzi cyo
nuko iyi Mana data wa twese, nuko iyi Mana yaduhamagaye kugira ngo ikiganiro igihe cyo gusenga gitangure kuri ino radiyo, kugira ngo iki kiganiro kize nk'umushinge uje kugurura ishengero rigomba gutangura gukorera ku mubone. Ubwo ndabwira abanyamubone n'abandi benshi bamenye ko kwibarabara rya 5 nimero 17 hagiye kuboneka igikorwa cy'Imana cyagutse, ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo. Ubwo ndabwira n'abandi benshi, Imana irabiraba, iravuga ngo naka si ngomba ko azopfa urupfu rubi. Amen. Si ngomba ko azopfa urupfu rubi. Ndifuza kuzomuha icyambere ndamuvane mu muvumo, kigira kabiri ndifuza ko nzomuha n'ubugingo budashira, kuko iki kintu naco nico kintu cyakuye Yesu mu ijuru. Mu gihe rero cyo gusenga, Salomo arasenga, Salomo aringinga Imana, kandi nagenda babwire kugera n'iyi saha kuri cya kintu ariko ndabwira abantu ico watuye kiraba. Kugera n'iyi saha turiko turavugana, urusengero rwa Salomo rwarubatswe, ariko nko mu myaka 70 umwami w'i Babuloni araza ararubomora, bongera kugubaka kandi gongera kubomorwa. Ariko kugera n'iyi saha i Yerusalemu haracyari ibisigarira by'urusengero rwa Salomo. Abamaze kugerayo barakubwira ngo iyo ugeze ku mpome z'urwo rusengero zigisigaye, ngo usanga hari udupapuro tugenda twerekana imitwaro y'abantu bavuye ku isi yose, bagiye bajanye imitwaro bagapfukama bakahasengera. Bamaze gusenga bagafata ya mitwaro yabo badugana kuri rwa rusengero, kuri cya kibanza cy'urusengero, nuvuga ngo ibisigarira bagaca bagobeka mu twobo twasigaye, canke hagati y'ibuye n'irindi bakagobekayo agapapuro. Hanyuma icyo bizera niki? Ni rya sengesho Salomo yatura rivuze ngo uwuzoza wese avuye ku mpera y'isi, hanyuma akaza agasengera muri iki kibanza, Mana uzomwumve. Kandi nagenda babwire ibi n'ukuri, kubera Imana itivuguruza, kubera Imana itabesha, uyu muntu yizeye rya jambo ryatugwa na Salomo, akagenda agakora cya gikorwa cyo kwizera, Imana ibana nawe, kandi Imana imukorera ibitangaza n'ibimenyetso, kuko ijambo ryatuwe muri icyo kibanza riracyakora. Bigaragara umenga ishengero ryarabomowe, bigaragara umenga ishengero ntirikihari, ariko ikirere cy'imhemu cyarakira iryo jambo rya Salomo, ricariba ukuri, ricariba imbere y'Imana, rirasinywa, risigwa ko akoro. Nico gituma n'iyi saha iryo sengesho rigikora. Imana rero ibahezagire. Salomo amaze kwandika aya majambo, amaze gusenga iryo sengesho, niho yaciye mu nyuma azana ikintu bitwa umuhezagiro. Yarasenze mbere, ariko hahaye twasomye kuri umurongo wa 54 wacuvuga ngo Salomo ahezagira abantu, ahezagira n'ibimazi, atanga ibimazi. No kuvuga ngo iki? Salomo nyuma yo gusenga yavuze ngo uyu muhezagiro sinogumiza kuri iyi ngoro gusa, reka ntange n'uyu muhezagiro ku bantu nabo, kugira ngo nabo bagende bamererwe neza. Ariko gikuru, abantu bazoza gutakamba bakagarukana imitima yabo ku Mana. Nipfuza muri iki kiganiro igihe cyo gusenga abantu bagarukana umutima ku Mana. Birashoboka ko umuntu abaho yataye ibyizigiro, birashoboka ko umuntu abaho akabona ngo hari n'abantu uzabo ngo Imana ntibaho, kuko ngo iyo abiriho n'ukuntu nayisenze simba ndiko ndaca muri ibibazo. Mwene data nshuti y'umusaraba, reka nakubwire ngo Imana irahari, kandi nubwo itarakora, guma hafi yayo, yizigire. Mu gihe cyo gusenga abantu ntibacika intege, mu gihe cyo gusenga abantu bagumana ibyizigiro. Kandi narasomye ijambo ryiza, reka ndaribabwire,
ni igitabo cy'umusiguzi ibice 9 ku murongo wa 4 byavuze ngo abariho bose bari n'ibyizigiro. Umuntu asenga rero agira ibyizigiro. Umuntu asenga Imana ibana nawe. Umuntu asenga Imana ivugana nawe. Umuntu asenga agira amasezerano imbere y'Imana. Umva ndakubwire, Salomo yacishije isezerano ryo mu gusenga, arashyiraho isezerano. Nagenda kubwire, iyo uri kurasenga ukavisa amarango mu mutima wawe aje Siyoni, amarango Imana tatoteki, amarango Imana yemera, amarango Imana inezerererwa. Reka ndakubwire mwene data nshuti y'umusaraba, yewe unkurikirana, nagenda kubwire ngo urashobora no gusenga uyu munsi, ugasenga umwaka imyaka iheze cyangwa umwaka uheze, ugasenga n'uyu mwaka, ariko ukabura icyo Imana iri bukore. Ariko Imana ikakubwira ngo nzobikora, ikongera ikavuga ngo nzobikora, igasiga avuga ngo nzobikora. Ariko ndakundiye Imana, umva yavuze ngo ibyiyumviro niyumvira ku bantu ntabwo ari iby'ibyago. Kuba isenga, kuba bisa amarango mu mitima yabo aje Siyoni, ibyiyumvire biyumvira ko ntabwo ari iby'ibyago. Umva ndakubwire, uri kurasha muri ibyo bibazo, senga. Uri kurasha muri izo ntambara, senga. Uri kurasha mu mageragezwa, senga. Uri kurabura icyo urya, senga. Kora kandi usenge. Uri kurabura impuzu wambara, kora kandi usenge. Urirukanwa mu nzu yo gupanga, kora kandi usenge. Nusenga Imana yacu ukayishyira ku mutima wawe wose, ukayikorera, ukemera inzira ikiragucanamwo, bene data, hari igihe Imana igucana mu nzira utagomba, ariko ikagushikana aho yonyine yipfuza, ku byiza byose yipfuza. Kandi niba iri jambo Salomo yanditse yavuze ngo abariho bose bari n'ibyizigiro, wewe niki cyotuma ibyizigiro byawe bitakara? Wewe niki cyotuma utakiyizera? Wewe niki cyotuma utibyizigiro ukavuga ngo Imana ntimbona, Imana ntikinzi? Oya, Imana irakuzi, senga. Imana iragukunda, senga. Imana ikwitayeho, senga. Ibitari ko bigenda neza uyu munsi, ejo bizosoboka. Ibitameze neza uyu munsi, ejo bizokunda. Umva ndakubwire, Imana ni Imana y'abariho. Amen. Ni Imana y'abariho. Wewe ukiriho wamwigemewe, humura, nturabe imyaka ugezemwo, humura ubwire Yesu atariko ndazi kunyumvira kw'ibyiza. Nawe wa mupapa we ubona biriko biranka, uca muri iyi nzira ukarondera biranka, ugaca hariya bikanka, oya, ongerereza ibihe byo gusenga, kuko kino gihe ndibuka umwungere wanje andongoye yigeze kuvuga ngo ibi bihe bigiye kubamwo abantu basenga. Umwaka ugitangura yarabivuze, ariko abantu ntibabona ibyo ari byo. Ariko urabishije amaso y'imhemo n'ay'umubiri, urabona ko ari igihe cyo gusenga. Kandi nitwasenga Imana izobana natwe, nitwasenga Imana izotugirira neza, nitwasenga Imana izotwishyura. Nagomba rero mvugane n'uyu muntu, iri jambo naje kubwira uyu munsi, jambo rivuga ngo nta jambo ry'Imana ritazoshika. Amajambo y'abantu bagusezeraniye ayazovaho, ahubwo bazimye na telefone. Arabari hanze bahindure nimero kugira ngo ntuzosubire kubatora. Arabari mu gihugu cy'u Burundi telefone bahindure cyangwa bagushyire muri liste noire. Ibyo byose birashoboka. Umuntu ashobora kumushyira muri liste noire, ukamubloka kuri WhatsApp, ukamubloka kuri Facebook, imbuga zose, ukabloka umuntu kugira ngo ntazasubire kugutora. Ariko ndakubwira ngo nta jambo Uhoraho Imana Data wa twese mu ijuru yavuze ritazoshika. Aya bantu bariko baravuga amasezerano y'abantu n'ayandi, ayo yoreka gushika. Ibyo abantu bavuze, ibyo abantu bakwemereye, ibyo kuko abana b'abantu boreka kubishitsa. Kandi n'ubu bwabo
vyobananira. Haraboreka kubishitsa kubera ubugaba, ariko hari n'abareka kubishitsa bakavuga ngo nubundi. Hari n'abareka kubishitsa kuko uburyo bari bagusezeraniye byanse byononekaye. Ariko iryavuzwe n'Uhoraho, iryavuzwe n'Uhoraho. Umwanditsi wa Zaburi ari we Dawidi ariko arandika ibice by'Izaburi, yavuze ngo kuva nkiri muto none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahebwe, canke ngo uruvyaro rwe rugirene rusegereza ibyo kurya. Mwumvirize iri jambo, kuva nkiri muto. Dawidi yarakiri muto igihe Imana yatangura kumutoranya, yaragira intama za se, bari baranamuhevye, nta shuri yize Dawidi, ariko yigishwa n'Imana. Ariko mugavuga ngo kuva nkiri muto, aza kubisozera ashaje, aravuga ngo none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe, umugororotsi yahebwe canke ngo uruvyaro rwe rusegereza ibyo kurya. Mwene data, nigenda kubwira ukurikirana ino radiyo, nta mugororotsi w'Imana azohebwa. Hari undi muntu Imana yigeze gusezeranira isezerano, yitwa Simeyoni, yari umuherezi canke yari umufarisayo, yakora igikorwa c'Imana mu isinagogi. Mugabo Simeyoni aza gutandukana n'abandi, aza kwibika ko ikintu bitwa isengesho n'ikintu bitwa kugororoka. Amaze kwibika ko bino bintu, amaze kwibika ko ikintu bitwa isengesho no kugororoka, kwezwa no kugendana n'Imana, Imana ntiyaraba ngo Simeyoni ni umwigishwa w'ibyagezwe, ntiyaraba Simeyoni ngo ni umufarisayo. Abandi bafarisayo bigisha ibyagezwe gusa, batagira mpemu yera, batibitse ku isengesho. Simeyoni we yarabise mpemu yera kandi yaribitse ku isengesho. Imana ibirabye iri mu ijuru avuga ngo nta muntu ariho muri iki gihe agorotse nka Simeyoni, nta muntu ariho muri iki gihe ameze nka Simeyoni. Imana y'ubushobozi iramanukira mu isezerano, irabwira ngo Simeyoni, umva ndagusezeraniye, ukiri ku isi ntuzopfa utabonye umucunguzi. Kandi nivyo, nta jambo ry'Imana ribura ububasha. Simeyoni icyo Imana yamusezeraniye, Simeyoni icyo Imana yamubwiye, Simeyoni icyo Imana yasezeranye nawe, Simeyoni Imana yaragishikije. Nico gituma Yesu bamuduganye mu rusengero, Imana ibwira Simeyoni ngo duga ku rusengero, kimwe nagusezeranira cyasitse. Simeyoni nta muntu yabwiwe yigeze amubwira ngo Yesu yaje, ariko mpemu yera yamuringa igihe cyo kugendererwa, cagihe cawe cageze. Simeyoni nta muntu yamubwiye ngo uyu mwana yitwa Yesu niwe sezerano, oya, ariko mpemu yari muri we. N'amaso y'imhemu ya Simeyoni amaze kuraba Yesu, ngo abavyeyi bamumuhaye, ishegenda kubwira ngo ico gihe si Yesu wenyene yari yaduze, kuko muri Isirayeli ni hari havutse Yesu wenyene, hari havutse n'abandi. Ariko ngo Simeyoni yakiriye umwami Yesu, acatangura kuvugishwa, aravuga ngo mwami Imana, ndagushimiye kusezera umusavye wa mahoro. Narimbuze iri jambo kubera iki? Nta jambo ry'Imana itazoshika. Isi Imana yari yasezeranye na Simeyoni, Simeyoni ntiyapfuye atarakibona. Rya jambo nabwira ngo abariho bose baba bari n'ivyizigiro. Kandi n'umuntu yitwa Aburahamu, Imana yari yaramusezeraniye. Imana iza gushitsa isezerano kubera yayizigiye, yayigumyeko, atacitse intege, atabuze ngo Imana irabesha. Mu myaka 25 amaze gusezeranirwa n'Imana, Imana yashikije ivy'Imana yamubariye. Mwene data nshuti z'umusaraba, nagira ndakubaze, wewe kurantega amatwi, urasenga, ikindi urubaha Imana, ikindi urakunda Imana, nagomba ndaguhe kazi ku munsi wa gatandatu. Nzoba ndiko ndakira abantu kumubone kurya gatanu nimero 17. Nagomba mpave ndabaha kazi, nzoba ndiko ndabakira, nzoba ndiko ndasengera abantu bataye ivyizigiro, basenze kera ariko abona Imana nta kirikira kora, basenze kera
ariko ndagomba nze ngo uzoza ndagusengere hanyuma Imana igusubizamo ibyizigiro. Hari n'abandi bavuye mu masezerano kubera iby'Imana bitevye baheba gusenga, agakiza baraparika basubira kuja kuboregwa, agakiza baraparika baja gusambana, agakiza baraparika baja kuboregwa. Aba bantu ni Imana yantumyeko kugira ngo ikiganiro igihe cyo gusenga gitangure kuri no radio. Ni mwebwe Imana yantumyeko, mwebwe mwacitse intege, na mwebwe mumaze igihe kirekire mwakuriye mu byaha mubisaziyemwo. Imana yantumye kuri mwebwe ngo ndababwire igihe cyo gusenga Imana ni iki, igihe cyo kuva mu byaha ni iki, igihe cyo gutandukana n'ibibi ni iki. Imana irifuza ko muhabwa agakiza, hanyuma rero Imana ikabagirira neza. Ayo masezerano yose ndababwiye hagashika Imana ibazi, mwemegwa nayo, mugendana nayo, mukorana nayo, muri mu ruhande rw'Imana. Imana ivugana namwe, Imana ikabaha amasezerano nk'aya yahaye Simeyoni, Imana ikabaha amasezerano nk'aya yahaye Aburahamu. Imana ikabagirira neza, ikabatabara kubera twasenze, kubera twavanikanije isengesho, kubera turi mu Mana ibintu byose birashoboka, turi mu Mana ibintu byose bigenda neza.